ukwezi kwa gatandatu ari ukwezi guhambaye cyane mu buzima bw'igihugu na cyane cyane ko gutegurirwamwo ibijanye n'integura y'amafaranga leta izokoresha ku mwaka ugiye gutangura. Bihuriranye rero nuko hariho ikigo mpuzamakungu gihora cerekana ibihugu ingene bikoresha mu muco amafaranga y'igihugu n'ibihugu vyabo, barabikasa bakavuga bati ibihugu kuri izi ngona ziriya bimeze gutya mu gushira mu muco ibijanye amafaranga ikoresha igihugu. Ibyo rero tubigatseho kubera iki? Turegatseho ko kuravye ibihe igihugu kirimwo vy'ubutunzi ingene bitera bisubira inyuma, ingene ubona yuko ku barundi babona ku buzima bwa misi yose mengo nta kiriko kirahinduka, mugabo tukama turiko turategura integuro z'amafaranga umwaka uheze. Integuro none izo nteguro duma dutegura ngo amakori yongereye ngo iki, mugabo mu buzima ntagire igihinduka. Cyo si kibazo gikomeye kwa integuro y'amafaranga zizokoresha, mugabo umwaka ukaza guhera umenga abantu ibintu vyakumye vyasubiye inyuma, haba mu by'ibiciro n'ibindi. Urumva rero nuko ingene integuro y'amafaranga ya leta ingene itegurwa n'umuco ukoreshwa haracari hagahaze cyane muri iki gihugu cy'u Burundi. Ibintu bitariko birakorerwa mu muco bica bizanamwo ubusuma, bizanamwo gukoresha gusesagura ku nyungu z'umugwi w'abantu bakeya. Nitwere nitwobananya mu nteguro z'amafaranga ataza kumarira abanyagihugu. Nego z'amafaranga usanga amafaranga anyuruzwa atacamira, mugabo tukama ngo amabije ngo tuko turavota tuvota. Ubwa mbere nk'ikijanye nico transparence baraba Burundi buri mafite amanota make cyane, hoba hari akantu kuba kahindutse n'amanota make cyane, nubwo ijana n'ijana ngo n'umunani ku bihugu 120. Urumva ko turi nyuma cyane. Hari nk'ibyo bya transparence nuba ko nk'amadokima ico tufite ibitabo sizi integuro zategeza kwerekwa abarundi abanyagihugu ku munani zitegekanijwe, usanga twe dupibiya nka 2 canke 3 zonyene. Ico ni kibazo. Haro nk'ibijanye n'iyi nteguro y'amafaranga leta izokoresha nk'iyi iheruka kuvuga mu nama shikiranganje nk'iyo, nta murundi numwe ayikubisijisha asanzwe, nta wuzi birimo. Tuzoyibona ngo yamaze kwemezwa. Uravye nibiki byashizwe imbere, ora ibibazo abarundi bifitiye imiyaga nkubi mabarabara ibi amatara ibitoro nibiki, mugabo iyo nteguro ntumenye ibiri ko birashirwa imbere gusumba ibindi. Kubijanye n'ingene abanyagihugu hoho baba impliqué babazwa mu bijanye nibi y'integuro y'amafaranga, Uburundi bufise ubusa. Nuba abanyagihugu ntibigira babazwa n'ikintu na kimwe, ufise ubusa kwijana aho hantu. Kubijanye na control ingene bakontora amahera naho nyine turi nyuma. Hariho ngo kuru de konti raba, kuru de konti ntabwo gifise, nta bantu ifise bakora umurimo, jijima de konti ntikiba. Ibyo nibazo bikomeye. Uravye cacegeranyo PF giheruka kuba cyo gusuzuma barabigarutseko ingene abanyagihugu accès du public aux informations budgétaires, ingene mwega amenyesha bako twebwe dushikira information inkuru zayene n'amafaranga tukoresha ni kibazo. Ingene alignement du budget sur les programmes, ingene integuro y'amafaranga itegurwa iravye imigambi y'igihugu. Atuga turwa ngo za vision 2040 ngo amapene ngo plan national de développement. Iyo nivyo bitegura, we uri kurategura integuro y'amafaranga leta izokoresha ntiwisunga iyo migambi, izoja mu ngiro gute? Hose nta gutera imbere ibijanye n'ama projet, aya ma projet d'investissement, ma projet akobo barasanze sanga ama projet ntiyigwa neza, nta kritere zo kuyiga neza, ntiyevariwa. Sanga ama projet cyo twama ama projet amamunza ariko wakubara barahari ugasanga lipfira munzi, abura ama projet usanga atatu yashitse ari karakogo. Ama projet mugasanga no muri budget ntiyanditswe, ari karakogwa horo budget kwimira amafaranga ari karakori ari karava ninda kontora ingene ari karakoreshwa. Ibijanye no gukontorera ingene amafaranga y'abafonctionnaire ba leta usanga ta control iba,
haruvise akamara amazi akamafaranga abantu bahembwa baguma bahembwa ni ibintu byihaye kuko rwose no gusesagura. Tugiye tukaja mu bijanye n'ibije programme. Ibije programme tuguma twivuga. Mugaba hari ibintu tutarashikaho kandi tuguma dusaba ko vyuba kuko umaze kuvuga budget programme nuko kwifaranga ryose rigira rikogwe yizwi ico rizokora kandi bakivariwa bakaraba ico ryakoze. Nukuvuga tegeza ko bya bindi bita objectif. Twifuza ko amafaranga akora iki, tuzobona ko yagikoze turavyiki. Bene haba hubatswe isani tuzoja kwiraba turayo ko yubatswe, tuzogera tuyibone, tuzoja kuyibona. Tumwe muri vya bintu usanga idepense yandikwa muri budget yo mu ministeri nk'imyaka 5 iguma yisubiriza. Iyi budget programme rero nishike ku ntumbero itegeza gushika. Abashikiranganje babwiriza kwerekana ico bitare projet annuel y'amashikiranganje. Mbega mushaka gukora iki mushikiranganje bw'uburimyi n'ubworozi, mushikiranganje kanaka. Kandi umushikiranganje ni wategereza ubukuza imbere y'inama nshinga amateka muri budget programme niko bigera. Ari yizira akatubwira raporo ivyo yaragize imisi akora n'ivyo yimirije gukora. Ibi vyo kumushikiranganje we gacha leta ari wagenda kubivuga vyose ari wenyene, ivyo si vyo muri budget programme. Tabisubire ku budget programme tutashitse igihe umushikiranganje w'indero abwira abarundi aje imbere y'inama nshinga amateka uwandi wese akaza agasigura imigambi yiwe kandi tukamuraba kimwe iyo migambi zoba yagiye mu ngiro. Nta budget programme zo bihari. Kandi na ministre wacawe ico bita aba ordonnateur nukuvuye ku barafise uburenganzira nyene bwo gucabazwa n'amahera bakayade akabaro bayajira mu ministere yabo byo kuvuga ngo muri ministère des finances hejuru umenga umushikanje w'igaca leta byose niwe birundanye abantu baza kuja kurondera hurirayo ni kibazo. Ivyo rero bitegeza kuja mu ngiro. Kandi iyo budget programme ikeneye abantu b'incabwenge, abantu bavyumva mu ministère, ama inspection ministérielle agakora cour de compte gakontura ubure cyo dushaka hari byo hora bita prévision trimestrielle ico bita ivyo integuro berekana nko mu bushikiranganje bw'uburimyi n'ubworozi, ubushikiranganje bw'amagara y'abantu, ubushikiranganje kanaka urategura ico bita ama dépenses byo buzorangura mu mezi 3. Ubure dusaba ivyo bazorangura mu mezi tubaca bishira kuri site tubibona abarundi amezi 3 muri agriculture muzogiri, muri santé muzogiri, muri amezi 3 mbege byo muzogira amasoko azatangwa ngana gute, azoba yatanzwe neza kugira ntaba gahombo ngo banyonyeze bije ku masitwese tubikurikire ku mezi 3 tuje tuja kuri teme niba bizaza ari kwaro bakasante do sante kanaka tuyimenye iyo soko yatanzwe nande biriko bikogwa nande aho rero tutegeza kugira rero aho rero niho tutegeza kugira kuva ko ari budget programme. Ayo ma ministeri usanga amasite yayo mengo ntaki amaze n'imyaka mengo ntaki yari kubikunda tuza kubimenya. Ikindi no gukingira amatungo y'igihugu none abantu uzokuva ngo banze imisa badahembwa abantu bose cyangwa amatunzo yagiye bunze abantu bariko baraza gusubiza gusa umengo ntacamye. Mwarumvise ibyabaye amahera bango yo muri covid yakoreshejwe nabi ukamengo nibisanzwe. Yiga barundi barabara aya makori dutanga kugasakisaki ukumva abanyuruje nawo ngo subiza cyane mugira intuze leta iriyumvira umuruha abarundi batanga ko batanga amakori kugira bubahirizwe ku bantu bariko barigenza nabi muri iyo nzira mu kuyasesagura. Amashyirahamwe tumva hirya ngo ikibazo ama entreprise publique zawo de chaos me hakurikira iki hanyuma ikindi rwo tuko turavuga tuti uravye ubutunzi ingene bwifasha ukaraba ibiciro ukaraba ibi by'amafaranga y'agaciro ukaraba ingene ivyo dushorera hanze byasubiye inyuma chize exportation ukaraba iby'ama infrastructure amabarabara yiza internet n'ibindi ukaraba aya mashira hamwe nyene ya leta ingene ari karatera asubira inyuma ahomba amushiramwe bikora utwabo nabo yabamahingura kugira tuti ubu dukora 40% y'umwanya cyangwa 50% y'umwanya kubera ivy'umuyaga nguba ibi byose usanga cyo gutondera ibitoro no gusubira ivyo ni kibazo. Iyo nteguro nshashe igira ibanze ifata ibi bintu mu minwe igira ibanze ifata ibi bintu mu minwe tudahinduye ibi by'amafaranga nakoreshwa ingene bikorerwa mu muco
izi nteguro dutegurira abantu umugwi w'abantu bakaja kwicara bakigira n'umugwi w'abantu wiraye uzi ngene bigenda uzi ngene bashira nk'amakode gusa bakazira baragushika abandi bari ngaha ivyo rero nivyo bikwiye guhagarara bije programme turasubiyemwo umushikiranganje wese abwiriza gutegura projet y'uyu mwaka ati nzorangura ibi mu magara y'abantu uzodoha abaganga gute wateguye gute yuko abaganga batazogera objectif haducakogwa iki reforme nzogira ni hazuba kwibimeze gute uburimye n'ubworozi ivyangwa bije imbere nibi urumva ico kizokura mu muco cyo gutumviriza abantu ugasanga amahera priorité cyo bitari priorité budgetaire y'igihugu gikenye gitegeza kumenya ngira ico bitari priorité ibije imbere y'ibindi igihe bije imbere y'ibindi biza biraba mugabo ugasanga zangorane zihanza abarundi zihanza nizo zitariko zirava mu nzira haba hari agahaza gukosora nico gituma rero dusubiyemwo twivuye inyuma ingendo ihinduke guhera kuri 2020 integura abafaranga izokoreshwa mu 2024 cyangwa 2025 imbere kuja gusaba yandi mafaranga uri umushikiranganje sigura ya mbere yo bakora nico yakoze tusigurire bakongera yanda kuberekanye ico yakoresheje no mu mwaka uzuvuga ati ikizocu uri kurashikako kandi niyo zo budget iyo objectif ibe ku myaka nk'itatu hatubivuza kuzo twashitse kuri kiri iyi PND turimwo ihera mu 2023 gushika 2027 umwe wese atwereka ati gushika mu 2027 twageza aha uyu mwaka rero jewe sizokuba nakoze ku trimestre nzogira ibi bishire kuri site zana amasoko satangwa ushire kuri site babone ibingene bizogenda abantu baje kuverifya ku rubuga nibwo bukiriro ucavuga ngo ni 4 miliyare ibyo 4 miliyare go barabivuze ibyo jimba imbere wontu bibona igihugu rucirirwamo mutondukaho n'iby'ibito abantu yabona ibiciro mu burimyi n'ubworozi ntubibona amatara ntubiri burabibona bimeze amazi ntubibona n'umwana muto umaze ati nifuza ko integura inkorera ikiyo cabyishura n'umwana wo muri primaire wo mubaza aravye ngena acegwa kwishura agira iki yoca kwishura kuri ico kibazo igikurikira ati consequence we consequence y'umuntu agutegurira amahera atakubwiye wowe yo niwo kwinwotisho amafaranga yiwawe jewe ndayafise sindakubwiye ico nzoyakoresha sindakubaza we ingaruka n'uco zibona jano mu muryango senaka amahera atawabwira ico azokora atanumwe abwira ico azokora ingaruka ntuzumva urumva rero naho rero ingaruka nawe turazumva logique nuko amahera aca sesa gukibwa ivyo nuvyumva umureka kukubwira kugira akorere mu rufuri no mu muryango nuko umuntu atari kariyugura muri transparence amahera abagira yajane mu bindi nico aho wose baza ibiyobwa transparence na budget programme no kugira ababuzi abo banyagihugu nabo babajijwe umwe baraza bakavuga bati twifuza ibintu ne mwabituranguriye ni redevabilité mu bisanga wiyemeza ikintu imbere y'abantu kuzogikora hamba gasako wagikoze twifuza ibintu byari imbere umaze kubishira imbere baca babimenya okay tuzobikurikira uri kuramutuma jamwo nawe azakubaza budget programme janje bitaro redevabilité zimwe ndazakita mu kirundi rendre code kubwira abantu ico wabaranguriye mugabo ibingo integura amafaranga yato twese twatuja mu byacu ugacugaruka mu mwaka uza integura y'amafaranga leta igira itogo ibyo we wumva ari yarane passe ikirikira bare ntiyato none mubizi ibikurikira ubwira utori yindi kandi uramaze kubona uwo mengo aya makuru y'integuro y'amafaranga tuzokoresha umenga avugwa ndire iki gihe bariko barayitora biheze ucumengo
turavyoreza sura kwibaza nko ni twabiheze tuzaza muri 2025 mu kwa gatandatu none biriko bigenda gute niyo nukore gushiramwo kandi gushiramwo umunyagihugu kumwempika nuko kuntu bishira no ku masite akabiraba abanyesha bakuru mukabiraba nko ministere turasangize ishize ati muri amezi 3 y'amafaranga twumvikanye imwe twiyemeza ko bizoba ari ibi none we niho bisoma wone waza kwaza umushikiranganje ati mbe ibi byararanguka musha ko tubibona harya byaburijwe niki ryashuri twararyubatse reka tuje kuraba imwe ryubatse mbe isoko ryahawe nde ibyo nawe uravyumva afite abantu kumva yuko uburundi ni cooperative dusangiye twese nta uri hejuru y'amategeko ayo makuru ariko aya mahari karajava mu makuru yawe nakora utanga naye mbozoro vina gukata ukaza amataxi biri kuratanga hirya no hino ntava kuri wewe none natukeneye kubaza attention Ferdinand karavuga ngo bya budget 2040 iyi budget 2040 na 2040 izo ziraja mu ngiro baravye imwe bita ama PND no kuvuga ro PND iva mu 2023 gushika mu 2027 ubu nta kuza ubu ni turango ngo vision 2040 ndemizwaza ika turagushika mu 2027 iyo PND hizo bidushikanye ucugende ukaranga rero iyo migambi ya gimbe bacuraba yuko ariyo bashitse imbere muri iciza rero ko n'abarundi tuba tubibona byobaye bisakajwe n'abarundi bakabimenya karabaza ibyo ntubahatire kuri iki utababajije cyo kintu kibabaje niyo leta ivuze ngo tuzobagurira ibigori wabaza abanyagihugu kumva ko ari cyo bifuza burya bakubwiye ko bifuza ko ibigori ari ubibagurira ni so genre do respect burya niko bakubwiye bakubwiye ati burya twe twifuza ko uzotugurira ibigori burya ibyo babikubari none izo ngigo kuziparashe tukaca ushiramwo n'inguvu kamengo n'abantu ni wala unabaje kose kaze nico cyo muri bonesha ingaruka mbi ntazivutse no ingaruka mbi umuntu akoresha ivyawe we nawe ubundi ni koperative sivyo none ni waburi nko muri association yitwa naka bajya mwatoye amakotization yayo ntibazo babwira ico bayakojeje muja muri abahirya muravyeje bizosha bigenda gute nawe ca wirinyisho igihugu ni koperative y'abantu bose igihugu ni koperative y'imiliyoni ni koperative ifise abamambre miliyoni 12 c'est comme ça nimba turabarundi 13 miliyoni 13 uburundi ni koperative ifise abamambre miliyoni 13 twumvikanye ko tuzogira iki twumvikanye ko tuzotanga uburyo kugira iyo koperative ikore tuzogutanga gute tuzotanga amakori je nzoritanga nawe itanga nawe itanga tuyatanga no kubidandazwa duhereza komite tugerera ariyo leta tugira iki none